Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Denise Ndadaye ahamagarira abajenama b'amakomine y'intara ya Gitega kubera akarorero keza abandi, kuba bizigirwa, gukunda akazi bajejwe, kurwanya igiturire no gutegekanya imigambi ya komine. Ivyo yabishikirije mu nama yo kurabira hamwe intambamyi abajenama b'amakomine bagira mu kurangura imirimo bajejwe, yagiranye nabo kuwa 15 Ndamukiza uno mwaka ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Yabasavye kandi gusoma neza itegeko rigenga amakomine kugira ngo baterere mu iterambere, gukorera ku mugaragaro no kwitangira bene gihugu baserukira. Mistanteri niwe agenzura ibikorwa by'ibisata byose biri mu mikomine. Ivyo bisata biri muri komine byose arabigenzura, akamenya ingene biriko birakora, akamenya ingene bihema. Ivyo bisata navyo murabizi, ari igisata c'amagara y'abantu, ari igisata c'indero, ari igisata mu c'uburimyi n'ubworozi, ibidukikije. Ibyo byose n'amabanga Mistanteri yikoreye kandi ategetswe gukurikirana neza ingene biriko birakora mu ntumbero yo guteza imbere komine. Abagize inama ya komine murazi neza ko ari mwe mutora Mistanteri. Mistanteri imwe mu mushira. Ariko kandi iyo Mistanteri atariko arakora neza, murashobora gusaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburongozi bw'amakomine agahagarika vy'agateganyo Mistanteri mu gihe Mistanteri atariko arakora uko yategerezwa gukora. Mistanteri ariko arahungabanya agateka kabene gihugu, mu gihe Mistanteri ariko aronona itunga ry'igihugu gikomine, mu gihe ndetse atariko ararangura amabanga nkuko ategerezwa kuyakora. Ariko no gusaba guhagarika ivy'agateganyo mu kurindira yuko amatohoza aba ku kintu Mistanteri aba ariko aragirizwa. Murumva rero abajenama asaba kwiruka kuri Mistanteri ngo bamukure, ahubwo baramufasha n'abafasha biwe, kuko abagize inama ya komine nibo biyumvira imigambi yokorwa yoshigwa imbere kugira ngo komine itere imbere, bakanayikurikirana, bakamenya aho igeze, bakamenya umugambi washizwe imbere uri kurarangurwa cyangwa utari kurarangurwa. Abagize inama ya komine kandi nibo biyumvira uburyo komine izokoresha, bakongera bakanakurikirana ingene buriko burakoreshwa. Ya migambi rero twiyumvira gushikiriza Mistanteri tuba twayikuye ku mitumba aho tuvuga. Rero twege nk'abatowe nk'abagize inama z'amakomine tuba dufite ideni abene gihugu badushize imbere. Murumva yuko rero abagize inama z'amakomine bisaba kwitanga, bigasaba kwitaba amanama kugira ngo dushobore kuvugira abene gihugu badushize imbere, tukaraba ko imigambi twavuganye iriko irarangurwa nkuko twari twabyumvikanye, nkuko abene gihugu babisaba. Nyakubahwa Denise Ndadaye yarabemereye ko azoshikiriza inzego zibijejwe imyitwarariko bamushikirije, harimo ibijanye n'igitigiri kidakwiye c'abigisha n'intebe zo mu mashure mu bice bimwe bimwe by'iyo ntara, ariko abasaba ko nko kubijanye n'intebe ivyo bashobora gutorera umuti boba baravyikorera. Imbere y'iyo nama Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe na bamwe mu bashinga amateka no mu kenguzamateka batowe mu ntara ya Gitega, yari yifatikanje n'abene gihugu bo mu gisagara ca Gitega mu bikorwa vyo kuvanga ibeto yo kubaka ikibuga c'inkino z'umupira w'amaboko aho nyene ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Mwijambo yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa, yabahamagariye gukomeza urukundo hagati yabo, gukora ibikorwa byo bateza imbere no kubungabunga umwimbu wabo. Iterambere urabona ko ritera ryiyongera, abantu batera bahurumbira kuza kuba mu gisagara mu ntara ya Gitega. Rero natwe itubera akaryo ko kwiyumvira ico twokora kiduteza imbere, bijanye n'uku kuntu twaronse umugwa mukuru wa politike, bijanye n'ukuntu intara ya Gitega iriko irahurumbirwa ku bwinshi. Natwe rero turonke ico twiratira, dukora ibikorwa by'iterambere byo kurima, korora, kugira ngo umuntu wese azoza hano mu isoko ya Gitega azogende anezerewe kandi bahahurumbire
hanyuma duce duba twashize mu ngiro ca civugo ca nyen'icubahiro umukuru w'igihugu avuga ati umunwa wose uronka ico ufungura umufuko uronke amafaranga. Ariko rero umuntu uzofungura umufuko uzoronka amafaranga ari uko umunwa wanje gufungura. Twibuke mu byo turiko turakora byose ntituze twigere dusahura urugo, tubanze twumve twibuke yuko inda uyibarira ico wayirarije utayibarira ico wayihaye. Nitwihutira gushora ngo turonke amafaranga mu mufuko tubura ico dufungura, tuzosanga turiko turagira wa mutima mubi, dutanguye kuvuga leta nabi, ngo turashonje, ngo turakenye, kandi twabimariye mu isoko twagombye kuzuza imifuko ata mugambi turiko turakora. Rero muze dukora imigambi ituma turonka ibyo dufungura, tukaronka n'ibyo dusagurira mu isoko, ingenzi zikaronka ico zisuma. Mu ntumbero yo gushigikira ubwo bwubako yarashikirije intererano y'imifuko y'isima 50.